ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana. No munsi turasubiye guhura dufise akanyamuneza ko kwigina uyu munsi wa kane wa nyuma uhereza ukwezi. Ni gihe umwe wese azararaba ati mbe muri uku kwezi vyagenze gute. Umunyamabanga mukuru w'umuganga ahereje kuvuga ko uwo mwaka kwibutsa ko umwaka wagenewe uburimyi, aho kwezi kwa mbere kurarangutse. Twakoze iki muri uku kwezi? Kera tuvuye mu kiruhuko hariho akimenyerezo twahera ko ngo wakoze iki mu buruhuko. Ni ngombwa yuko tuza turirimbura uko kwezi gutashe, twamaze iki, twakoze iki. Hanyuma ivyiza tukanina hazimana tuyikengurukira ko yaduhaye inkomezi zo kubikora, ikaduha n'ubwenge. Ibibi navyo tugaheza tukabisuzuma, ivyavuye ku bugaba bwacu tugasaba imbabazi, ibitatuvuye ko navyo tugasaba Imana kudukomeza kugira ngo bigende neza bikurikira. Iyo muntu hari igihe ahura n'ingorane agaca yibaza ngo nijoro ryamukorokeye ko gusa, mugabo urabaza Imana uti kubera iki vyase, kubera iki vyase. None Yosuwa hamwe naniwe kuri ca gisagara ntiyaciye yikubita imbere y'Imana ati kubera iki vyase kandi arivyo vyari vyoroshe. Imana ikiramubwira iti nukubera hari hakabi kari muri mwebwe kandi ntimuzosubira gutsinda aho kabi katabavuye. Urumva yuko rero ugize sheke ucubaza Imana usanze wewe utabibona neza ico yavuyeko. Ucubaza Imana hari igihe abari n'amageragezwa Imana ica ikuremesha ati ntugire ubwoba. Nico gituma muri iki gihe ari ico kuraba neza ko Imana tuyemera. Nta numwe ari Imana ngo amenye akari mu mutima w'uwundi. Turi ngaha ubu ntitwosanga hariho uri ngaha atemera Imana. Kw'ifoto urayemera mugabo ukaba ngaha utayemera. Iyo tuba tuyemera hariho vyinshi tutaba dukora, kuko wemera Imana ubanza kumenya yuko ico ukora cose iriko irakuraba. Iyo yemera urinze rero wemera gukora ibidakorwa kandi ubibona, ubuzi yuko Imana itakubonye, ubuzi ko itakubonye. Gahini Imana ikamubaza iti murumuna wawe ari hehe? Ngo wamundagije. Hajya abigira yibaza ngo Imana ntibona. Irumva rero hari igihe twoba tuja ngaho tukama tuza ngo twatonze tukavyina mugabo tutemera ko itubona. Hari igisabisho tuhejeje kuvuga, igisabisho mpuzamakungu. Kiyani mpuzamadini rero ngiye igisabisho mpuzamamadini. Nta numwe kitaraba, nta numwe wemera Imana wese ahari. Cya gisabisho umunsi umwe twokizirikana, umwe wese agishira ku mutima, Uburundi bwabukize. Je namanza ndagisubira ngo gato burya ngo dawe wa twese uri mwijuru. Dawe wa twese uri mwijuru, twese iri mwijuru, iri hejuru yacu, niyituruta. Ubwo turigira tumenya ko koko Imana ari dawe wa twese kandi iri mwijuru ituruta twese. Hico ni cigwa dutegereza kumenya. Dawe wa twese. Turumva yuko koko ari umuvyeyi ku buryo tutigera twihebura. None ko reke twihebura? Bahejeje kugira amanomination naraheze ntagiyemwo, ugataha kuvuga ngo wundi navemwo ndahaje. Kandi ubizi yuko mudakwirwa mwese, ubizi neza. Kandi uzi yuko Imana itavuze ko nta numwe Imana yaremeye kugorwa. Nta numwe niba uyemera nta numwe Imana yaremeye kugorwa. Kenshi dutubwoko kubera tutayemera. Ukumva kutazofutunze ngo hewe ngo ukava hajya taco wimariye ngo nakazi kawe biraheze.
ngurya ntazopfa atunze kubera ntarya igiturire, abona ibihera akanka kuvyiba ntaca azopfa avuyemo. Nivyo nivyo biravugwa. Hajya Imana uba wayibagiye gatoya yuko rirya tunga yahaye ujya agira guha igiturire na wewe itari kwimye, umunsi wawe nturagera. Mugo ushaka ko utunga uciye kwa shetani, Imana ntubu yibagiye. Hari mugabo hari icyo dukunda ku Mana, ngo izina ryawe nini nahazwe. Emwe nubonye agakoko kamukanze ngo Yesu we, kandi karenganya aca vyibagira. Ngo izina ryawe nini nahazwe, turatazira tugatamba kesha ari kugira ngo twifotoze gusa ngo atamba neza. Ujye bibaza ko tuba turiko twikina amatavu. Muri mwese ninde aratamba ari wenyine ko atambira Imana, ari wenyine mu cumba agenda aho bamubona. Ashobora izina ryawe nini nahazwe, twese nini nahazwe. Mugabo hageze ngo ubwami bwawe nibuze ugabe ngaha mu Burundi, ngo ubwami bwawe nibuze ubu rero jewe sinkiri shefu. Bamwe bagenda baragara, bamwe baca barondera abajejwe umutekano benshi ngo babone ko akomeye. Mukwiye kunshiramwo na mitrailleze. None hajya wumva atari wowe ushaka kubika ingare, wumva uri chini ya sheria, chini ya ulinzi. Urumva ntitwemera yuko Imana twayihamagaye ngo ingo wewe ni wewe ungaba, ni wewe uri garde yanje. Aho duca twibagira ngo ivyo ushaka bigirwe nkuko kwisi nko mwijuru. Ivyo ushaka nibari ko wabishatse. Je ndakunda Yobu, muze munasoma igitabo ca Yobu. Ushaka gutiranda mu buzima usoma igitabo ca Yobu, ugasoma washaka ntuzu kibare cyose, ubaza ubona amagogo ingene yamuje ko uyabone neza ingene yagowe, uca wigira hariya impera, ucura ingene Yobu yasubiye kuba umuntu, acaruta uko yarari, yaciye atunga kurusha uko yaratunze mbere. Yatungishijwe n'iki? Haramana yigeze ava mwijuru none ngo mugenzi araza kumuramutsa akaza muzaniye inzahabu, ubundi akaza muzaniye inka, ubundi yatungishijwe nabo kwisi kiretse abana ari Imana ibatanga. Abana gusa nibo yahawe, Imana yabakoroye nyene arabavyara kandi yarashaje. Imana cimwongera imyaka yo kubirya ngo yapfuye ashaje cyane. Imana cimwongera imyaka yo kubirya tibureyo giraguhe kuko warinze. Iyo reko urasoma rero ariko araharira n'abandi biyita incabwe nge zikomeye, bamubwira ngo heba wemere utuka Imana kuko ngo kandi baramuremera gushikaho yota. Erega habuze akantege ayatuye wagira atuka Imana ati acha tuku munsi yavukiyeko. Urakavumwa wa munsi wewe iyo utabaho yo ututse. Mu nyuma rero aza kwigisha ari umugogwa, aza kwigisha bamwe bari impande yiwe, aza kubigisha ingene Imana ikomeye. Ari wagowe ntuze bo bahiriwe batumva namba. Hajya niho rero cuvuga uti ivyo Imana ishaka bitegerezwa kuba. Imana ivuze iti ngangushire mu mageragezo, kandi nta kintu na kimwe Imana idagushira mu mageragezo. Nico gituma ivuga ati nagushize imbere amazi n'umuriro, hitamwo. Ubwenge narabuguhaye, ndaguhaye liberté, tora witoreye gupfa n'akazi kawe uragenda. Kandi abitorera gupfa barabaho benshi kwe. Abitore uraza abantu bagwa mu rudubi aribo ba mbere bigisha ijambo ry'Imana, mugaze bana baguye mu rudubi. Bariho bishaka ry'Imana naryo nyene emera yuko ari ryo ryikorera gusa. Uduhe ivyo kujya bidukwiye umunsi, aho twishakira ivyo kujya bidukwiye nejo na hirya yejo, kandi tuza gupfa bwijoro ntuze. None haruza kurara dapfuye no munsi. Mwese Imana nisubira kubakangura.
Imana nisubira kubakangura mwe bwagiye muko uri kurondera ivyo uzorya ejo ivyo kurya bidukwiye uyu munsi. Ntuzeye umukuru wo mu gutegura aya masengesho ko aravuga ati imigenzo, ati nitwemere imigenzo twiyemeje kwisonzesha. Hariho umuntu yavuze ngo uratse ngene nakuze dushonje, ngo inzara twari dufise iwacu jewe, ngo ngiraho notaguye kurya ngo muce mubwira ngo nisonzeshe, ngo nakuze dushonje, ngo inzara iwacu ngo urazi kuja gusuma ngo twarigaba, ngo none ngiraho noriye ngo muce mutakubwira ngo isonzeshe. Oya ngajya abageragezwa rero, abageragezwa nayo nyene ari ushitse naho ngo turekure ibicumuro vyacu. Twese turagashaka ko uturekure ibicumuro vyacu, ako turagashaka mugahageze ngo nkuko natwe turekurira abaducumuye ko ya ngo naka ugasanga ntuze umuntu yemera Imana 100% ngo naho baba barekura ngo nta naka nzopfa ndekuriye, ukemera ugapfana ico caha ngo nta naka nopfa, ngo naho urekura ngo nana naka wo murekuri. Niho Petero yateba agaca yempoza Yezu, ariho umwana azi kukubwira ngo aje gusaba ikintu uri papa muhara muvyumva, ngwego papa kugira kwempoza uvuga yego, ngwego papa navuga ngo arindira inyishu uvuga ngo ego papa kugira uvyemere. Petero nawe yamubwiye ngo wo murekurira kangahe, ngwindwi gusa. Rero bakugira Yesu ntaze kuvuga keje ngwindwi ari interibera ngo none ngo umuntu agutume ko ngo murekurira kangahe, ngwindwi. Yo nabati oya indwi kundwi emwe inshuro zitagira uko zingana. Muga Petero yashaka ko avuga basi ntarenze indwi. Abana nabo hajya abaje kugusaba ikintu abashaka ko utavuga oya, kugira ntuvuge oya rero cyangwa ati ego papa, kugira ngo umenye domaine de définition. Natwe rero uzawumva ngo ujya ngo ntazobona nkiriho, ntazobona nkiriho. Uguhora no ukw'Imana shaka kugira ikigongwe, kuko naho wovuga uti jewe urya nzomwereka yo ahubwo niho Imana ikimukomeza. Emwe uvuze uti urya tuzohigura, Imana nayo irashaka gucivuga iti okay ngira ndakwerekere ko atavyushoboye. Uguhora no ariko ukazovuga uti jewe sino gucira urubanza, Imana nizi ingene yoruca. Kivuga kandi mpara nivugira nturahiga ubusenga iyo senga, niba basenga Luciferi nzokunesha, niba usenga iyo senga ntirenganya izoruca. Hagiye ubuhejeje Imana iraruca. Uguhora muze murani no mu gihugu kirazira kikaziririzwa ko ushobora kuvuga ngo ngira ndakwereke. Umuntu ahanwa n'itegeko, leta ndiyihora abakozwe ko n'icyaha, si wewe wihora. Guhora so ku muntu jamais. Naho umukuru w'igihugu mucumuye ko nawe nyene aja kurondera igihugu kimuhore, cyo ituma kizira kwihora shengeza. Nico ituma bavuga bati leta nayidahana si leta, kuko quand il n'y a pas de justice publique hacaza justice privée. Nico gituma leta nayo itegerezwa guhana kugira abantu ntibihanire. Haniyo ziko atagutabara, burya murazi ko abagome twagiyemwo atakindi yavuye kuri ico nyene, yavuye kuri ico. Wowe umaze kubona ko atagutabara ucoba
icihebe ari ugupfa napfuye. Ndibuka ingene twagiye mu ishamba bose bavuze bati nta kindi gisigaye ari ugupfa twapfuye tugende. None ko atakidutabara abasoda bari kudutabara dupfuye he babona, none nindasigaye wo gutabara. Jena nibukira kubwira Imana nti emwe acenda yibwira nti ndazi kutamboneka mu gisaka caka ntigishe kumabigirira Musa, ni nabangiye mu kibi urungike umarika wampanure ndabivemo, ni naba naho ngiye gutabara urungike abamarayika banzunguruka impande nanje umwasi ntaneshe cyane yigira. None atagiye gutabara ugira gute? Wase guhunga igihugu ni gwawe Imana yakiguhaye ntawe uzogigukuramwo. Igihugu nabandi babwira naho twoye miliyaridi 10 muri Burundi tuzobugundaniramwo, ntuzovuye ngo ufise hegitari reka tuzogundaniramwo ni wawe tuzohaba. None njehe njahe hari abantu bagenda bakafata ivy'igihugu byose ngo begwabo urahumba. Amatongo yose nayo Burundi na y'abarundi ni tongo ryacu twese turabavukanye ni gwacu. Ugira runini utagira runini ni gwacu. Sico gituma tuhari kugira ducungere nyene iryo tongo ry'igihugu. Ntimwabonye ingene Tanganyika yari yaguzwe neza, bayigurishije abarundi bonyene barayigurishiriza neza ikibonane. Tanganyika fye iyo ndabivuze abantu hacava ngo gute yaguzwa ngahe. Hariho abantu bazi ubwenge bagiye bigarurira amatongo yose akikuje Tanganyika baca bagira amakrotire. Tanganyika nuzosubira kucahe wewe yugaye yuko udaciwe, yugaye usubira kugira gute? Jewe amanyama mugabo jewe umunsi umwe nashatse gukwega ingwano iranka nari nayishatse kwera nabaye gasomborotsa ntambara muga ingwano iranka. Jewe kugira nsomborotsa intambara neza navuze nti Tanganyika ni gwacu nta numwe ashobora kuyiappropriate gwiwe. Kubera ivyo nca nteka ivyo kurya ndegeranya ibinyobwa ncafata umuryango wanje wose ntumira abagenzi bose imiryango yabo duca dushira ivyo kurya mu modoka n'ibinyobwa duca turagenda marimari no kuri plage haje imbere ya club de vacances. Duca dufata imodoka turugurura dukubita umuziki picnic. Nzamona rero ubutonze aratonze ngwe ngo ngaha nta burenganzira amafise ntewe urinde we ushaka kunyirukana wanje. None Tanganyika se gwacu twese namubwiye ntushima na toilette dukoresha zijya ziwawe ni wacu. Atangura aratumutwe mbona utumutwe wahehe ko ari wacu wewe. Ndarindira ko yitwara ndabura kuko arabizi. Nico gito gihugu cawe ukubwira uti nofuma mpfa ku gihugu cawe urapfa uragipfira. Cyane nari ngiye gukwega intambara kugira hace haba urubanza bace bamfata, nibafata nzoburana rero bice bigenda neza. Nawe uzotsinda ubundi turi imbere y'intahe. Barashaka kutwiba Tanganyika tubona uko nyene. Nico gituma rero no kwama tuzi ko Tanganyika ni y'abarundi bose. Emwe ndababwiye murazogera mugire picnic hajya kuri plage uzobafata muce muzi wanje. None itegeko ntirizwi yuko imetero 150 atanu ashobora kuzigirira gwiwe. Muragenda murabubafata. Ndabwire abarundi tudakunze igihugu cacu hajya twokwigirisha ko ari wabo bazohagira iwabo. Tuvyemeye ko ari wabo bazohagira iwabo mugatwo kwanka ntihabi wabo. Kandi umugani w'abaraho umukuru w'igihugu ntashobora kuhatambikiza hose ngo bikunde.
ntibanze bumve niyaba avuze ati ni wanje tumuci kori amahera ari haku kwezi natwe tuzonezerwamo abarundi twese ruce tuyanezerwamo none ufashe igihugu ukagira n'akamanyu ukiapproprier none mwari muzi ko kubera iki bavuga ngo impôt foncier muzi ko kubera iki nukubera wewe hari hagace k'igihugu wigaruriye kugira gukanezererwe wenyene uca ugatangira ikori kugira abarundi bose nabo banezerwe muri irya kora utazi none ikindi ni giki reka kenshi kubera twari mu magume abantu ntibumva igihugu n'indongozi zo nyene nizo zatangura kugisahura bari kubivuga wewe uvuga iyo discours uzi yuko nawe ushaka gusahura nzi yuko naje ndiko ndaronda aho nikatira wovuga iyo discours ingorane twagize riganizo nyene nico gituma ubu turi mu gihe cyo gusubiza ibintu mu buryo nico bitwanguma nkebura indongozi zitegeza ku umuvyeyi nawe yitwa hakurira ku rutaro urire ku rutoke none uwo mugani mu gukeza umuvyeyi yibarutse jenzi yuko bavuga bati uvyare benshi indongozi wavyaye benshi ziga miliyoni 12 zose ni gwawe hariho umuntu ahora nkobo ahuye nisanganye nzigasha ngo nagomba unyubakira inzu uraza abarundi batagira inzu ngene bangana none nzokuraho ivyo ndabubakira bose ko ari mwebwe nyene mwategereza kurondera ivyo mushira mu kigega kugira ngo igihugu gice kiza kibubakira muga muri yicariye umuntu yariza amashure naho wicaye none muza amahera acavaye harahiriwe umuntu arya ibivuye mu cuya c'ibikorwa vyiwe hari iryo n'ijambo ry'Imana wewe uhora uvyigisha ndabizi hariho abahora bavyigisha ndaryoherwa cyane iyo mbonye abantu abakozi b'Imana bariko bigisha iterambere numva ndyohewe ndavuga ni mwebwe muriko murakora ico Imana ishaka nta na hamwe Imana yavuze ngo yicarire uzorya nta na hamwe harahiriwe umuntu arya ibivuye mu cuya c'ibikorwa vyiwe nico gituma rero dutegereza kumenya ico tuba turi ngaha iyi societe twese turi umwe twese tumenye ko turi umuryango dukore basha gushikaho twese twumva ko turi umuryango mu Burundi twese twitane ba mwana wa mama erega birashoboka none hajya wanka kumwita mwana wa mama ngo yohava aza kukuvumba none wowe uzobimara wenyene mbe Imana ntiyo bikwake kabideplace kabizana hati eko Imana atakihinanira irashobora kubideplace kabikora iwawe kabizana iwanje kandi ntivye ni kubera ikintu ushaka ngo ntabe mwana wa mama uko arakenye ngo amataka tangana ngo ntiyotana ngo iminwe tangana ntiramukanya urumva abashaka kuba ba mwana wa mama nabangana oya abakuru n'abato twese tumaze kubona ko turi umuryango umwe mu Burundi tuzoba dukize kuko indongozi zizoza zimenya ko ari indongozi mu muryango zoba ari indongozi mu muryango abantu murabona bizwi ko mu Burundi ifura yuko ari yo samuragwa muga ifura irashobora kuvyibagira yuko ari ifura ikigenza nabi bagacamwe imicumu kubera yigejeje nabi bati wewe tuguhaye icumu we ntaco wotumarira wewe nawo defanda famille ega abantu bari yakanye n'ubufura naye Nzawe yarabwiyatse kubera ubukunzi bw'inda Nzawe none Yakobo mwari muzi ko ari we Yakobo niwe yari afise ujya mugisha mugabo kubera ari umwana w'umutima hanyuma Nzawe nawe arisonzera ati mutwo kurya sha ati nawe banzo mpubwo bukuru bwawe ngo none naburya ngo ubundi ho gutwara ntiyamenya ko twayimigisha yose yisi none ubu tuvuga ko Imana ya Yakobo iza oublier igenze neza ukunzi inda nico bayise neza ngo bahomora iraguhomora nyene nta kundi ije tubadukwebwira imigenzo myiza aha rero urumva mwene akakanya nakajya ko kuza turakeburana ho indongozi kavuga iti jewe rero ko Imana nzi yuko imbona inzi
abivuze neza ati ntiwishi ntuvuge ngo wewe ngo ufise dekere ngo niwe bashi. Ibyo rero byo ndamaze kubibona kugira ngo umuntu agere mu mabanga harimwo n'Imana neza. Dekere irashobora kuzikayerera hose bose bavuga kurya muntu nisa ikaguma yiyererera ikanka gusinywa utazi n'ingere vyagenze. Je nabibonye ko ari Imana dekere. Je hariho dekere bari bahejeje kwandika byaheze bazana ngaho imbere yanje ncavuga ntibanzurindire nije mbona uyu muntu nitwomushira handi hantu bisubiza ibindi byose nasi uwo muntu acapfa muri iryo joro nyene. Aho mbwira iyo usinye dekere agacapfa mwijoro ntumva ko Imana yaciye imbwira ati we bihagarike mugabo. Murabaza chef do cabinet civil yavuze ati wewe finale mareo n'Imana igukoresha neza. Ivyo vyarabaye ibindi byose aho cashira ko gapost-it ndamubwira ntirindira kandi nije nari namubwiga ngo bizane ngo bihere n'ingoga ndamubwira arabigira je nari jewe namubwiye ivyo agira azanye biranka kuri ubumwe kumbe Imana ivuze iti reka kwigurigora ujya nowe wanje. Niho rero jewe rumva ko nca ndavyemera nti Imana nishiraho umuntu agenda igikoresho muga rero ndashobora kwanka kuba igikoresho c'Imana ngafata ngashiraho ibigaba biza kumfasha kwica abantu bakambera abahanuzi babi nase ko nanje cyo ituma namampanura abantu imbere yuko utangura ibikorwa mwana wa mama imbere yuko uzingurura n'urupapuro na rumwe baza usenge. Cy'abantu mara ndababwira nti je Bibiliya heri n'umugenzi wanje no mujama kabisa kuko ndabaza n'ikintu kandi kazabona Imana iranyishuye aho nyene. None omwe mfata iminota 30 yo gusoma Bibiliya ku munsi. Iyo minsi ntikwiga yemwe babe iyo minota ntikwiye ko mu gitondo imbere ko ntangura akazi gufata iminota 30 yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Aha mwo bikora mwese nimwosaka twese tuvyumva kumwe. Rega mwosaka twese tuvyumva kumwe. None umva mwebwe mayina we wotonda saa 2 ukazaronka umwanya wo gusoma Bibiliya ryawe. Rega navyo nyene uravyihebera. Uravuga uti ntegerezwa kuronka umwanya. Bibiliya irimwo inyishu zose wobuze. Je namandaba morale sogokuru yarafise. Cyo rigero bona je narimwe ndunguriwe. Kugira nti haje Imana irabitondesha rindira gato. Kubera ndazi kwiri ngaho. Hari habambwira igihe ngitangura ashe ngo yo mishatsi yo ngo jizoba yera yose. Emwe nkaba nta kintu ndabona gihinduka hakuru umutwe waje. Kandi Imana ari ibikora jewe ndi igikoresho gusa. Imana niteka umutwe kundusha. Nivuga iti ngirira iki aba bana banje. Mugahano menja nkakurikira shetani nkayikorera. Isaha imwe yonyene. Je nabwiye abantu mwanye kwisonzesha nta ngorane. Mugaje waho nobigira. Ndabwije ukuri mwabona ikintu. Je nakubwiye no kwa nka kwisonzesha ntimwogera butabonye ikintu. Hari habigeze kurya mbona kabisa kandi ari ndongoze. Ngo ahuremeye kudafungura kweri wari umunsi w'akanyamuneza. None ntihateba hakagera. Bababwiye ko hari aho bica bije ivyo byo kurya. Bica bije amajahe ko bindindira. Neza. Emwe nawe ndicara impande nyere ntimugagaho ntinohirahira hakagira ivyo muri ko buragira. Mwabona ikintu. Kubera rero babona ugumije abantu baca bigira utwo bashaka. Hajya munsi ya rekuraje. Iyo musa atagomba kwizera mwari kuraba. Nico ituma twese dufate twese
kwijambo ry'Imana twicishe bugufi ku munsi wa kane twese twumve ko twicishije bugufi haco bitwaye erega ijya rero ni Imana ikubonera yuko koko uzi yuko iri kurakubona hari uvuga ngo ntibambonye reka mfungure Imana nayo none wowe wisozesha kubw'abantu canke wisozesha kugira ngo wiyegereze Imana kusumba ugaca uvuga ngo abantu ko batambonye ntaco Imana Imana ibikubona nivyo bivuga nti ntubuyemera iyo ubuyemera ubuzi kwikubona none rero ko twari ko tuvuga ijambo ry'Imana mu gikorane giheruka nababwiye ntiko ko tuzadora hanurana nkabona ntimwumva nzoza ndavuga tuze turaribasomera kugira muze muratahana n'akantu basi none wose umuti nkase gusoma tuzoza turavuga ruti reka basi tubasomere burya uzurabe niyo umuntu avuze ngo soma ugaca ufata ukaja mu gitabo uriko urasoma nawe ariko arasoma uzura butegera bike fuma wumviriza some wewe uze kugenda rero uti ndaritahanye nze gusubiramwo rero some ndikosanda mugabo hajya muri ko musomera rimwe arasomye nawe uriko urasoma ariko arakuyogorera ubwa mbere bwo arakuyogoreye nturikosanda ucuri biko kaja kurisoma rero uti jengira asubiremwo hahantu ndabe neza hari n'igihe uca ubona ibintu utaruzi je narize niga ngena abami vyagiye birabagora muri Bibiliya ndaba umwami naka yagowe niki umutego wabaye wuhe ndabiraba nari narasomye keshi kwa Salomo nagiye kubitora uwo munsi ndiko ndondera Salomo ivyo byaramugoye nza ndahabona amacakubiri gusa discrimination kumbe Imana yavugira ngo wewe gose uzosambura ubwabi bwawe ukiriho ngo mugabo utakiriho nzobusambura kumbe agatego karaho nye kubera ko atabibona avuga ati hakubwami bwanje buzosambuka nagiye umutego ndawubona n'uyu ndawukureho erega turiko dusoma Bibiliya turiko turaba ivyagoye abandi kugira natwe tubikosore hariho icigwa kimwe nzogitanga uwundi munsi aho vyanditse neza ko Imana yabahaye ubwenge n'ubuhinga n'umutima w'ubuntu kugira ngo mushobore gukora ibikorwa byose ishaka ko mukora kuri iyi si guhingura inzahabu kugira ibi mugo gaca wiyicarira ntiwigere ubikora kandi Imana yari yaguhaye ubwo buhinga n'ubwenge n'umutima w'ubuntu kugira ngo ukore ivyo nyene ugaca wiyankira nihajya muzo kwa mwidoga ngo barundi barakenye turakenye Imana atacitaduhaye kubera iki twarase